ntivyoroshe nkuko bivuze ntivyoroshe kuko ubona ku ma internet baratubesha gose bigaca bisa nko kumengo niko bimeze mu buzima biroroshe gutakara cane gose kandi iyo utakaye ntivyoroshe kuko ugaruka mu buzima busanzwe wamaze gutakara sico kimwe no gutakara kuko gutakara bifata umusegonda umwe impanuro nobatekera nuko ati umwe wese agume ukwari ube wowe nyene ugire confidence mu mutima wawe mu buzima bwawe nico gikuru pana kuvuga ati shaka kumera nka naka ariko wamubonye kuri internet gusa canke ushaka kumera nka naka naho gerageza ukore kuko naho ageze kuri iyo internet abafise ico yashizemo afise inguvu yashizemo no gusenga nta kindi ego kunzi ba AXIA Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima kaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana hirya no hino mu mihingo yose y'isi tubipfurije amahoro y'Imana nkuko mubizi twama tubashikiriza ibiganiro vy'iteka tukabazanira abantu biteka kanatsinda kuri AXIA Vibes TV tuvuga ko umuntu wese ari uwiteka. Uno musi rero tubazaniye umutumire afise izina rimeze neza cane rivuga ibintu bimeze neza nice. Reka sindabicisha amajambo ndamuhe ikaze kuri AXIA Vibes TV abidondore sibwo bwa mbere abakurikirana AXIA Vibes TV nyamba mumuzi muce mwiha amanota nuvuga ko muri abanywanyi vy'ukuri ba AXIA Vibes TV. Nice, karibu kuri AXIA Vibes TV widondore uramutse abakunzi biyimbonesha kure yawe yacu. Baramukije mwese nitwa Nice nkuko Patiri yabivuze nifise imyaka 21 nkabamba mu gihugu ca Suède umurundi kazi nkabamba muri Sala muri Suède. Neza cane aba muri Sala muri Suède. Abatazi Sala niyo capitale niyo mugwa mukuru wa katolika mu Barundi n'Abanyarwanda. Nice, kapitale uyibona gute gisagara ca Sala mu bijanye no kwemera yubona abantu bava hariya no hino baza Sala kugira bahure n'umukama. Biraryoshe cane kuko kenshi twama duhurira ngaha turi benshi naho tuba turi bakeya byaba biryoshe kwegera umukama umva biba biryoshe imisi yose biradufasha twese kwegera umukama wacu. Amen, amen. Oh, nice. Byatanguye kuryoha ukiri mutoyi ko ndabona ingene uryoherwa n'umukama atari ibintu utanguye ukuze. Twibira kabanga ugukunda Imana kwawe ubujama bwawe na Yezu. Ntivyari vyoroshe nkuko twese nkuko vyama kuri bose. Ego. Gusa natanguriye muri foyer de charité. Foyer de charité. Chambona igituma washimye kugirira iruhande ya Patiri wacu Patiri Amandokana. Ego. Natanguye ndumwana mutoyi cane. Hama ndaja muri groupe y'aba brebis hariho n'indi groupe y'aba pastor. Mugabo byarafashije cyane gose ntivyari vyoroshe kuko iyo uri umwana ntubuzi ati mbega mbayeho gute mpema gute gusa uko nagenda ndakura niko nazo ndamenya uwo Yezu wariwe niko umva duhuye mu babrebi twarafashanya abakuze bakaza kudufasha bagatwigisha Yezu wariwe n'umupatiri wacu akaza akadufasha akatwigisha kandi akatwigisha atabirinze kuvuga ati Yezu niwe Yezu akabicisha mu bintu natwe dushobora mu dukino ibintu dushobora natwe gutahura nk'abana bato mba niho vyavuye gushika ubu unye ndazi yuko Yezu atahari yadapfa ku musaraba sinaba nicaye ngaha ko ndavugana namwe. Amen, amen. Canumva igituma igihe twafata akanya tukibuka Patiri Amando narabonye yuko wakubereye umwanya uremereye gatoyi. Nego ntivyari vyoroshe kuko novuga yuko afise akamaro kanini
aho ngeze ubu kuko aho ngeze ni Yezu kugira amenye Yezu byaciye kuri we urumva ni kumushimira kandi ndazi yuko aho araryohewe ndisi yuko ariko arambura nk'ubu nyavuga ati Imana ishimwe. Amen, amen. Ego cane umukama duhere uburuhukiro buhoraho umusaserodoti wacu twizera ko ari kumwe na Yezu mwijuru atubona abandanya asabira ababrebi bose bamuciye mu minwe na wewe urimwo watubwiye ko bugeze ku myaka ingahe 21 urumva yuko uri kurakura gahoro gahoro bakunzi ba AXIA Vibes TV turi hano Sala turi kumwe na Nice aho turiko turaganira murazi ko kuri AXIA Vibes TV civugwa ari ca kindi iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Nice murabona yuko akiri mu gwaruka turuko umukunzi wacu mukutsa kivi Chancel akunze kubitwibutsa kubukeza kazoza kiteka kazoza gatangura uno munsi. Nice none wewe hano muri Suède ubaye ubuzima bwawe bwa misi yose ububamwo gute imirimo urangura ego ndi umunyeshure ego hanyuma nkaba nkora n'akazi nkaba mbana n'umuryango papa na mama n'abatwaye banje neza cane ako kantu rero nibaza ko ari akantu kubaka iteka nk'uko nabimeje kubivuga kazoza kawe gatangura uno munsi utabaye muri kubu neza na kazoza ntuzoba umuntu witeka ego nukuvuga rero ko kubuka uyu munsi uri kukubaka mu kwiga no mu gukora. Nice ivyo bintu biroroshe novuga yuko bitoroshe gusa ico ushatse Imana iragufasha kugishikako ego nivyoroshe kuko hari igihe ahera n'indwi tudahuye n'abavyeyi banje kandi tubana mu nzu mugabo nkuko ari abavyeyi n'umuryango ndafise abagenzi so yuko nanje nza ndaruhuka gatoyi tukaja guhura tukabonana tukicarana n'umuryango tukayaga novuga yuko bitoroshe gusa nkuko babivuze kazoza kejo gatangura uno munsi urumva bicaniyaza ko bica bigabanya imyanya yo gutembera hari igihe ngira uva kw'ishuri ubwo nyene ukacuja no ku kazi ego kenshi uriko vyaba bimeze mva ndava kw'ishure nko mu masaha 10 nkaba ntangura akazi 17h gushika nka 23h kandi nkaba niga mu yindi commune nkabikorera mu yindi commune mva cashika muhira bwije kandi bazindukira no kw'ishure bica biguma uko nyene ntivyoroshe ariko ubuzima nuko umuntu ategerezwa kuburondera ugeze ku myaka 21 nukuvuga ko ubutanguye gukura oya ni vyiza gose bakunzi ba AXIA Vibes TV cane mwebwe gwaruka mudukurikirana bari Burundi mu Rwanda muri Congo muri Afrika abari Bulaya mu bihugu bitandukanye Amerika muri Aziya ego tuhakure icigwa kuri kino kiyago turiko turagirana na Nice Uwimana ego ariko aratuganirira kwiteka ry'ubuzima bwiwe aho kazoza kiwe kariko gatangura uno munsi ariga kandi akagerageza gukora hariho ugwaruka rwinshi tuvuge nko mu bihugu bitaratera imbere bashobora kwipfuza ico kintu ntibakironke ikintu wokenguruka kuri iki gihugu gishobora kubafasha mugashobora kwiga mukaronka naho mukora hari ico wumva ubwira abarongoye iki gihugu ndabashimiye gose kuko ndabizi yuko iyo tuva iyo mva si benshi baronka aya mahirwe mfise yo kuja kw'ishure bakaja no ku kazi canke ugasanga barahejeje n'ishure ntibaronke nako kazi muga jewe ndashimiye abatwara iki gihugu
ko batwizera bakanyizera bakampa ku kazi kandi bakandeka nkaja no kw'ishure. Yego cane, nibaza yuko buhoro buhoro uriko uraraba ingene niwakubitira hariya muhira iwacu utanguza ubuzi buke buke kugira ngo abandi bana bari munsi bazoronka amahirwe. Ego urakoze cane, urakoze gose nice kuri aka kanya waduhaye. Muri no misi ndabona yuko hatanguye wa mwanya waho abanyeshure baheza amashure yisumbuye baronka amadiplome. Hari n'ikiganiro twasangiye mu misi iheze wari waje gushigikira abatoyi bawe. Ego iyi misi mikuru uri kuyibona gute? Abo batoyi bawe ubagratulere, ubakongratule, ubafelicite, kandi ngira ngo nka mukuru wabo hari akajambo batekerera. Ega kuko nikobura ndaba mugabe ingene iyi misi mikuru uri kurayibona yaritanguye. Biraryoshe cane kubona abatoyi banje bariko baronka amadiplome n'abakuru banje bariko baraheza ama universite. Ibintu biryoshe nanje bituma bintera intege mu vyo mba ndimwo vyose naho bitaba vyoroshe, kandi bikongera bikanatera stress kubera yuko uhejeje ugira utangure universite utabura isuri ico ushaka kwiga ni ibintu bigoye, kuko nta muntu sinibaze yuko hari umujene numwe aba ashaka gutakaza umwanya wiwe. Ndazi biraryoshe gusa biratera stress cane gose. Biraryoshe. Iyo turiko turakura nuko tuca dutangura kuza turagira ibibazo, umuntu akibaza ati mbega shaka kwiga iki, nohitamwo iki, kuko ubuzima no kumenya guhitamwo. Iyo rero nka mwebwe musanzwe musenga murazi yuko umuntu agenda imbere ya Yesu naho nyene agasaba akavuga ati Mukama nyereka inzira nofata. Mbega nyamba atari bangaga nice, indoto yawe ni yahe? Hariho indoto wigeze kumbwira sinzi ko ikirimwo je? Indoto yanje niyo kuba umupolisikazi. Umupolisikazi. Ega je iyo ndoto vraiment ndayigubwira courage, ukomere. Isaba nyene gukora, isaba nyaza ko ari ibintu by'amanota bisaba ingene ugumana condition physique. Ego ni byiza kugira indoto, hanyuma birashobora gukunda, Imana ishimwe umuntu akagerageza, ariko bidakunze umuntu aba afise plan B, plan C. Ego niko mu buzima bigenda, ariko ukaba ufise aho ushaka gushika. Rero iyo ndoto yawe nsaba abakunzi ba AXIA Vibes TV bayisabire izoshike, turonka umupolisikazi yamuka mu Burundi hano mu gihugu ca Suède. None ga nice, imisi mikuru niho yari itanguye. Diplome za mbere zatanzwe kuwa gatanu uheze, kuwa gatandatu hano Sala byari birori. Bega barya abantu bose wabonye ngaha wabonye gute? Ni ibintu vyo gushimira Imana, kuko ntivyoroshe kuko utumira umuntu amacazi. Gusa baratwitavye, baraje baradufashije urubanza. Byari biryoshe kubona vraiment abantu bose baryohewe bariko baratamba bashima Imana. Ugwaruka rwinshi cane. Yego. Hari abantu bacatubwira ati ubwo Sara ntimutunze abamisi be. Ati kubera abona ko hari abantu baje bacangamutse gose. Darumvise abantu bavuga ati vera ngo Sara ifise imanza, ati twe ntituzosubira kutunganya kuri iyo tariki. Ego mubandanye mutera agateka, kino gisagara ni gisagara ca Yeza, abantu bakijemwo baryoherwe bahimbagwe, na gasagara keza, abantu bafashanya, abantu basangira imanza. Tubandanye dusaba abantu begerane biryohe. None ko vyari bitamwe kuryoha, kuko amadiploma azobandanya gushika uku kwezi guhereka, ndazi ko harimwo abagenzi bawe bikomeye gose bazoronka amadiploma. None iki kirori uzokibandanya canke? Nzokibandanya mu mutima. Nzokibandanya mu mutima kuko ndi buca ngenda.
uragiye ego ce n'est pas capable ndibuca ngenda nk'uko wabivuze Mm. nshaka kubaka akazoza kanje k'ejo amen naronse akazi ahandi hantu kure rwose Mm. hitwa Yerivale Yerivale ego ni urumva ku birometero byinshi byo ngaha ego cane rwose urumva nanje nshaka kubaka akazoza kanje kandi ndazi yuko abazoronka abadiplome bose ndabafise ku mutima naho ntazoba mpari nzoba ndahari ku mutima nimaze kuba ico gikuru yego ni ukuvuga warigiriye ingingo uravuga uti ok jewe izaha mbaye ziraheze ariko ikirori ndagihagaritse ndagiye kumara amezi ndiko ndakora ego ntivyari vyoroshe ariko nkuko bavuze ati urasaba imana urasaba umutima mweranda ukamubaza ati none je mfatiki nje kuryoherwa canke nje kurondera akazoza kanje kuko uko nguma nkora uko nja kurondera mu yandi makomune akandi kazi nkakaronka niko ku bipapuro vyerekana yuko ngira ishaka naho nosaba ahandi hantu bompa akazi babona kutari kinebwe umuntu aguma yicaye gusa agira igihugu urumva rero umutima mweranda yambwiye ati genda ukore hama abandi bazonserukira ego oya ni vyiza cane ni vyiza kuko kubu keza niko kadutegurira kazoza kiteka bica muri uko kumenya guhitamwo kavuga uti ubu untegerezwa kubona igituma uyu munsi ntangura kubaho neza rero no gukora ivyo bintu biguhiteka ivyo bintu bigukuza mu buntu ivyo bintu bituma n'igihugu bayemo kivuga giti uyu muntu n'umuntu wishaka kuko ivyo uri kurarondera uno munsi ejo bizokugira umuntu witeka kuko bizoheza bigafasha n'abandi kuko ivyo uri kuraronka si ivy'iwawe wenyene ni n'ivy'abandi bose ego none mu gusozera turiko turasozera hano kuri AXIA Vibes TV nagira ngo ugire ico ubwiye ubwa mbere ugwaruka ruri ngaha i Bulaya go mu myaka yawe rushaka kumva oh bon iyi ni imyaka 19 ans 20 ans 21 ans ni imyaka yo kuruhuka umuntu akaryoherwa agakubitira hariya muri Ibiza agakurikira hariya muri Greece agakurikira Turkey za Portugal umuntu aha baranatanga n'amadeni hariya banamungana usanga bariko arafata amadeni bagenda hirya no hino ubanza ugire ico ubwiye abo ba jeune mungana bumva yuko uyu n'umwanya ukuryoherwa ivyo vy'ubuzi bazovyiyumvira hanyuma ntivyoroshe gusa nkuko wabivuze ifu yuko nanje nubaka akazoza kanje kejo kuko sinzoguma ndindiriye yuko papa azoja gusuma kugira afungure kuko ntituzokwamana iminsi yose ntawubizi ingene bizoba bimeze ntawubizi umwanya uzi ingene biba bimeze mba nibaza yuko umuntu aryoherwa afise ico aryohererwa kuko sinubaza yuko nuja kuryoherwa ndiko nkoresha amahera y'ideni kuko n'ubundi bica bintera stress ko nzi uzoririha kandi ideni ryo ngaha ntawuriherana kandi ukaca urihana yarusha ayo wari kuriha ego n'inyungu ya urumva rero nibaza yuko umwanya wo kuryoherwa urahari woganije umwanya wawe ni kuja gukora kubaka akazoza kacu kugira twubatse natwe akazoza kacu twose twubakira akazoza k'abana bacu urakoze cyane nice nibaza ko iyo mpanuro gwaruka nibaza ko abana mungana ngaha bose barumva ikirundi kandi nturi gukoresha ikirundi kigoye nagira ngo dusozere ugira ico ubwiye ugwaruka twasize iwacu rubi iwacu muri Afrika i Burundi n'ahandi gwibaza yuko hano mubaye mujandajanda kumbure nk'abana mungana bashobora kwibaza uri mu kizungu warashitse ngira hari naho uja gutora amahera kumbure ntihabuza batamwe kuzabwira ati gira iki ugire ico babwiye kuko nariya uko hameze ahantu hose umuntu arashobora kwiyungunganya agakora
kumbura ico ushobora kugira ni ugushigikira uriko arakora. Rero nk'abantu bari iwacu kumbure batarumva ico kintu co kugerageza co kurwana n'ubuzima, bibaza ko i Buraya vyoroshe, hari ico akajambo babwira. Hariho umugani nkunda kumva bavuga ati ngo ntawimbura yicaye. Ego birashobora gushika umuntu akarondera akazi akakabura, gusa sinibaza yuko umuntu ahagarika, kuko nanje naho nakaronse ntikansanze muhira, naragiye kukarondera nayo n'utwo duhera dukeyi ndonka, numva nuko mba nahevye umwanya wo kuja kuryoherwa nkaja ku kazi. Nta muntu wo ngaha nibaza yuko aronka ico afungura ari muhira gusa, bose baraja ku kazi, bose barayaruhira kugira baronke n'utwo dufaranga dukeyi two kubeshaho umuryango. Ntaco tubajyanye vraiment, ico nubwo aho tubajyanye nuko ngaha anye ukarondera urakaronka, hariho amahirwe. hariho amahirwe. Ikindi naco ni kugumusenga gusa, nico gikuru, nico navuga ko arico gikuru, kuko ikintu cose kiri mw'Imana narabonye ko kironkerwa inyishu. Ego, nico numva nobabwira. urakoze cane nice kuri kano kanya waduhaye kuri Axia Vibes TV. Hano niho tugira duce dusozerera. Ndagusaba kibazo gusa gisanzwe, urabona kw'isi haba i Burundi haba ini Buraya baravuga ati rwaruka ruriko ruraca mu bihe bitoroshe, kuko hariko harabihindagurika ryinshi, ibi vy'ama AI, ibi vy'ama smartphone, muri mu kizungu kiriko kiriruka cane, kumbura abakuze batabayemwo vyoroshe ko umuntu ashobora gutakara, haba ngaha i Buraya haba canke i Burundi. Wewe nk'umujene asenga, muri rusangi impanuro woha ugwaruka kumbure ruriko rurajuragirika muri ibi bihe, impanuro wobaha kugira ngo ntibice kubu kabo, ngo ejo umuntu aregrete? Ntivyoroshe, niko bivuze, ntivyoroshe, kuko ubona ku ma internet baratubesha gose, bigaca bisa nko kumengo niko bimeze mu buzima. Biroroshe gutakara cane gose, kandi iyo utakaye ntivyoroshe ko ugaruka mu buzima busanzwe wamaze gutakara, sico kimwe no gutakara, kuko gutakara bifata umusegonda umwe. Impanuro nobatekerera nuko ati umwe wese agume uko ari, ube wowe nyene, ugire confidence mu mutima wawe, mu buzima bwawe, nico gikuru. Pana kuvuga ati shaka kumera nka naka ariko wamubonye kuri internet gusa, canke ushaka kumera nka naka naho gerageza ukore, kuko naho ageze kuri iyo internet aba afise ico yashizemo, afise inguvu yashizemo, no gusenga gusa nta kindi. Ego, urakoze gose, urakoze kutaja muri izo ndoto, ivyo bintu batwereka, ivyo bicapo. Hanyuma hari ico ushaka kuba, wibuke kwiteka rica mu gukora, hanyuma rero no gusenga nkuko bivuze, nakare witwa Uwimana. Abantu bose turabe Imana, kwibuka yuko ivyo byose naho twobigira tutegamiye umukama, tutagumye mu mukama, nta gishoboka na gatoyi. Urakoze cane nice kuri aka kanya waduhaye, kandi ejo uzinduka uca ugenda n'urukundo ukunda Axia Vibes TV. None usoze rutumira abantu vraiment hano muri Suède, ugwaruka kw'isi yose, ubatumire ba Valentine, ubabwire uti vraiment karibu kuri Axia Vibes TV, babwire bafyonde kuri sabone, kugira ngo umuryango wa Axia Vibes TV ubandanye utera imbere, kugira iyi television ibandanye iba very nice. Ndatumiriye ugwaruka rwose, bwo tungana, abansumba, abavyeyi, abantu bose bafyonde kuri subscribe, fyonda kuri subscribe, wandike na commentaire y'iciyumviro cawe, nimba ari ikibazo wowe ufise kuri jewe, kuwundi muntu wowe warabonye ngaho, ubaze, byose tuzobishura.
murakoze cyane. Yari Uwimana Nice, umubrevido Jesus. Uwimana iriko iratera iteka, agenda arakura, ageze ku myaka 21. Indoto yiwe no kuba umupolisikazi w'iteka. Ariko ariga, ariko arakora, kandi arashimitse cyane. Tumusabire kugira ngo kubu keza ariko aragerageza kubaka kamugire umuntu witeka ejo. Nyuma ya kamera yari Patiri Ignace Nkurunziza, nkaba ndabakengurukiye. Mugire aho muba mwubahwe. Bye bye.